Amaro y'Imana abane namwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye tubahaye n'ikaze ku rubuga rwanyu JBina TV no mu kiganiro Vumera. Ikiganiro Vumera mugitegurirwa n'urubuga rwanyu JBina TV mukagishikirizwa na Jean Bosco naco nayigize. Mu kiganiro Vumera tuzora turashimikira cane ku migenzo n'imigirwa y'abarundi baho hambere, imigenzo n'imico y'abarundi mu nyifato no mu ngiro, haba mu rugo, mu kibano canke hakurya y'amazi. Ivyo byose rero twadondaguye bigaterwa n'agatima katibonekeza ariko gaserukira mu mvugo canke mu ngiro. Ivyo byose kandi akabihabwa nuko isi abako imugororokeye canke imugora, iyo si nyene abako ikamutera ubwira canke ubunebwe, igakunda imirima n'inka canke ikavyanka, iyo si nyene akayikuramwo n'ibindi vyankenerwa yifashisha mu guhingura ibikoresho vya misi yose. Reka rero imbere yuko tubandanya ibijanye n'imico n'imigenzo, mwese yo kwibaza ati mbega Uburundi bwavuye hehe? Inkomoko y'Uburundi ni iyihe? JBina TV. Umwami wa mbere w'Uburundi, kuko nyene Uburundi bwanye buganzwa n'umwami kuva kera na rindi, ni Intare Rushatsi Cambarantama, yitwa kandi Semuganza Shamba. Kuri buno butaka bw'Uburundi harigeze kuganzwa n'abami barenga babiri kandi umwe wese afise ahageze. Iki ni ikimenyetso cerekana yuko Uburundi butamye ari buto nk'uko tubona uku, ahubwo hageze igihe bukaba bwagutse cane. Abo bami benshi bahavuye baganzwa n'umwami umwe rudende, ariwe Ntare Rushatsi Cambarantama, abandi bita Semuganza Shamba, maze araheza aganza igihugu kimwe citwa Uburundi. Ariko imbere yaho Semuganza Shamba yahora agaba ubwami bwiwe bwitwa Burunga. Aha ni naho havutse ya mvugo y'abarundi ngo Uburundi bwa Nyaburunga. Umuntu rero yaca yibaza ati mbega Ntare Rushatsi Cambarantama yoba yamutse hehe? Gushika ubu amamuko y'umwami wa mbere w'Uburundi Ntare Rushatsi Cambarantama Semuganza Shamba ntazwi neza, bigatuma havugwa vyinshi. Hariho abavuga yuko yavuye mu ijuru, abandi bakavuga yuko yavuye mu mugina, ariko mu gihe tugezemwo ivyo biragoye kwemera. Hari abandi bahinga babarikiririje bongera bakoresha ubushakashatsi bwabo, bacabona yuko bishoboka yuko umwami w'Uburundi yoba yazananye inzira zibiri. Inzira ya mbere ishoboka ngo umwami w'Uburundi Ntare Rushatsi Cambarantama Semuganza Shamba yoba yaje aturuka mu Rwanda. Ngo Ntare Rushatsi yoba yari umwungere w'inka ku kirimba c'umwami w'umunyamageza wo mu Rwanda yitwa Mashira. Ngo Cambarantama yoba yavuye yirukanwa mu Rwanda kubera yaragiye inka z'umwami mu murima w'uburo bwiwe. Ngo vyaramuteye umwikomo cane, biramwankira yuko amwihanganira, hanyuma yanduruka aramwirukana. Nuko rero Ntare Rushatsi Cambarantama amaze kwirukanwa yahavuye afata inzira yerekeza mu Burundi, aja bukuruzi Kanyaru. Muri ubwo bwami bushasha Rushatsi yajabukiyemwo ngo yasanze hateye inzara, hakiyongera ko n'intare yari gisibije mu kurya abantu. Ntare Rushatsi rero ngo yoba yaciye yica iyo ntare wenyene ayicanye, maze ngo aca abaha n'imbuto z'ubwoko bwinshi yaraje ajabukanye mw'isaho ryiwe. Mu nyuma gato ngo n'imvura yari yataze yahavuye iragwa, abantu basubira ku kivi baratera barimbura, batirana za mbuto yari yabahaye ibigega baranehereza. Ivyo bimaze kugenda gutyo ngo abo bantu bahavuye rero bimika Ntare Rushatsi Cambarantama ngo babere umwami, kuko bemeza yuko ari we yarahejeje kubarokora. Inzira igira kabiri bavuga yuko umwami Ntare Rushatsi Cambarantama yarazananye, abashakashatsi mu kahise bavuga yuko Ntare Rushatsi Cambarantama yoba yamuka kubitwa Ntwero. Uwo nawe yari umwami yaganza mu gice c'ubumanuko c'Uburundi mu ntara kama za Mugamba na Bututsi. Uwo Ntwero we yavuye avyara abahungu babiri ari bo Nsoro na Jabwe. Abo bahungu biwe we nabo bahavuye batorana ubwami bwiwe barabugabana, amaze gusandaba. Jabwe ngo yaba Intunda agatwara Mugamba, Nsoro nawe akaba mu Ryansoro agatwara Bututsi. Mbere ngo izina rya Nsoro tubuzi n'ayamango ngo ryamuka kuri Nsoro nyene. Umunsi umwe rero ngo Jabwe avuye guhiga yuganye imvura kwa mwene wabo Nsoro ku kirimba ciwe carahitwa Gashinyira, aho ni Matana. Ico gihe Nsoro ngo seho yarari, maze
Jabwe aca yicika mu kiza ashinga icumu mu rugo rwa mwene wabo. Inyuma yaho ngo umukenyezi wa Nsoro yahavuye asama imbanyi y'umwana w'umuhungu, uwo nawe ngo niwe yahavuye aba Ntahirushatsi Cambarantama. Ngo amaze kuvuka Ntahirushatsi Cambarantama yakuriye kwa Inasenge Inamabuye. Uwo nawe yari yabiriwe ku mwami w'Ibuha yitwa Ruhinda, abandi bakamwita Ruhaga. Biravugwa kandi yuko Nsoro na mwene wabo Jabwe bama mu ntambara zidahera bagwana. Harageze rero ngo igihe Nsoro arasugererwa maze ahungira aho bita Igitanga, mu nyuma ngo anyikirayo aburirwa irengero arazimangana. Aha ngo ni naho havuye ya mvugo y'abarundi ivuga ngo kunyika nka Nsoro. Kiracari ikiganiro Vumera mukurikirana ku rubuga rwanyu JWina TV. Ntimuyoboye yuko abapfumu n'intwaro ya cami vyari nk'amahasa. Nuko rero ngo mu Burundi ngo harateye ibiza n'ivyaduka birasinzikaza cane abarundi. Abapfumu rero bahavuye bamenya yuko Ibuha hari umwana w'umurundi aharerewe adasanzwe kandi yuko ashobora gukiza abarundi, maze baja kumuzana. Abapfumu bamuzanye, uwo mwana yaje yitwaje imfizi yiwe. Bashitse ku musozi Nkoma mu Rutana, Ntahirushatsi yaciye abaga ya mfizi yiwe, maze urusato rwayo arobamba ku mwobo wabamwo inzoka nini y'inkoma. Maze iyo nzoka igize ngo irasohoka igakubita umutwe kuri rwa rusato, urwo rusato nabwo rukaca rwasirana amajwi nk'ay'ingoma. Ngo niho havuye iciyumviro c'ingoma, mbere iyo ngoma nyene iciba n'ikimenyetso c'inganje. Ingoma ya mbere yakozwe mu giti c'umurama yitwa Kagenda, kandi ntiyigeze isubirizwa na rimwe. Kuva rero aho Inkoma abarundi baciye baterera impudu Ntahirushatsi, nawe atera duga gushika Imuramvya aho yimikiwe. Ni naho havuye hashingwa ikirimba gikuru c'ubwami. Ngo mu buto bwiwe Ntahirushatsi yari gitangaza. Umwami Ruhinda ariwe mugabo wa Inasenge yarabona ko azohava ba umuntu adasanzwe. Umwami Ruhinda yarakina urubuguzo nako gahungu, ariko ngo kama kamutsinze. Eka ngo n'agafizi k'uwo muhungu karagwana n'imfizi y'umwami kakayitsinda. Mu kuryama naho aho gahungu Ntahirushatsi kakiri kwa Inasenge ngo karyama imbere y'iziko, maze umwami Ruhinda yavyuka akagatambuka, ariko ngo ntivyigera bikunda. Ivyo vyose bigaca vyereka umwami Ruhinda yuko Ntahirushatsi azohava ba umuntu akomeye cane. Ntahirushatsi rero niwe dukesha Uburundi bumwe nkuko tubona muri kino gihe. Niwe yakoranirije hamwe ubwami bwo mu bumanuko aribwo Burundi bwa Nyaburunga n'ubwami bwo mu buraruko mu Buyenzi. Uburundi bwatangujwe na Ntahirushatsi bwari bugizwe n'intara kama za Buyenzi, Kirimiro na Mugamba. Ntahirushatsi kandi niwe Burundi bukesha umunsi mukuru w'umuganuro. Umunsi mukuru wari uhambaye cyane, wakoranya abarundi bose, maze umwami agatanga umwaka agahezagira imbuto akanagabira abantu. Wari umunsi mukuru wahuza umwami n'abatwara, ugasimbataza umwe mu Burundi no mu miryango yabo. Ntahirushatsi ngo niwe kandi abarundi bakesha ingendo y'ubutungane. Eka ngo n'ijambo sentare rikoreshwa ubu ngo ryamuka kuri Ntahirushatsi. Ntahirushatsi hariho inama y'umuryango, hanyuma hakaza sentare yo kumugina, hagakurikira intayi y'ubutware, bavuyeyo bakungururiza ibuganwa, mu nyuma ya vyose bakungururiza muri Nzirihera ariyo sentare y'umwami igereranywa neza na neza na sentare Ntahinyuzwa y'ubu. Ntahirushatsi rero ngo biba yaganje ku ngoma y'u Burundi guhera mu mwaka w'1680 gushika mu mwaka w'1709, umuntu akurikije ivyo abashakashatsi bavuga. Nayo mu bana biwe havugwa cyane cyane uwitwa Mutamo na Ndagushimiye. Uwo Ndagushimiye akaba ari nawe yahavuye asubirira se wiwe ku izina ry'ubwami rya Mwezi. Ariko kandi hariho abandi bavuga yuko umwami wa mbere yashinze ingoma y'u Burundi yari Musinga bita Rurenge. Uwo Musinga we yaganje Uburundi n'u Rwanda nk'igihugu kimwe. Abo Basinga ngo babanje kuganza Uburundi nibo bazanye ubuhinga bwo gucura mu Burundi ahashira mu mwaka w'1210 imbere y'ikirangamisi c'abaroma. Rushatsi nawe uratanguje ingoma ya nyuma y'umuryango wa nyuma waganje Burundi. Kubwayo masoko nyene ngo Rushatsi yigaruriye Uburundi ahashira mu mwaka w'1420 wamusubiriye ngo yitwa Mwezi Nyaburunga, nayo inkomoko ya Rushatsi ngo nahantu hitwa Iburenge mu gihugu ca Tanzania. Ivyo rero
bikaba bigaragara mu gitabo c'umuganwa Karoli Baranyanka citwa Le Burundi face à la croix et à la bannière. Aha rero nshuti bakunzi b'ibiganiro vya Jibina TV namwebwe cane cane bakunzi b'ikiganiro Vumera, ikiganiro cuno munsi ni ngaha kigarukiye, nkaba ndabashimiye mwese ndabana ikaze mu kiganiro c'utaha. Jibina TV.